bavyita rero gushiraho ibintu nabi, mauvaise installation. Ikontere yahiye niwe yitwaye. Igikuru ni kubanza kwisura ivyononekaye, kuko uko nukugomba guhisha no kunyegeza ivyabaye bonyene bakoze, sivyo wacu. Regidezo barayitelefonye ntiyaje. Mbega baba bari mu gihe tuzi yuko hariho abantu bararira. Umuntu aba ngaha ariwe twasanze ariko aratunganya neza kikibanza kugira gisubire mu ko yagishimye, ko twari dusanze tubanye neza. Yadusiguriye yuko umuyobozi wa Regidezo mukuru yaje igihe cy'isaha 1 y'ijoro, ngo ntiyarazi nuko ahabasanga. Kumbure yagira ati asanga bagiye bimutse bakaja kuba handi kugira ntibamubone. Niwe nyene yagiye gukuraho kontere. Biratangaje ku muyobozi mukuru, umva ntiyatumye we nyene yariziriye azana n'abantu bamukingira umutekano. Aje kuyikora ashavuga ati kumbure hari abantu bashobora kuza hanyuma bagaturira kontere. Nabo tuzi, nabo twicura, nabo tuzi ko bashobora kuba batumwe. Mbega boza guturira kontere bo bari bande? Bo bafisemo inyungu nki? Twebwe nta nyungu twa tubifisemo. Tugira Imana kwitanahiye. Ico ni cambere. Ca kabiri, ayitwaye yaciye avuga ati kwagize nawe banabi bashobora kuyiturira, ayituma jeje umutekano wiwe. Gendo babare yuko ndayitwaye kubera kuko bashobora kuza kuyiturira mu ijoro. Umva ntitubazi. Ntabo twicura. Nta nabo twazika kuko je nari nahashize abanyezamu ntimuraraba ntibazo baza gutoraho amadirisha n'ibindi, kandi naho bari guca kubera ko bari hari hugaye. Kashavuga ko tuzoza kuyitora muri Regidezo, muri direction commerciale, naho tuzoza gutora twebwe ko rero twatwaye koze twashizeho yasubwe ko Regidezo. Regidezo rero ni izoyizana ikayisubizaho ku mpamvu yo nyene izi, hama kumburi kazazo dusigurira mugamo imbere kuyishiraho kubera ko bazi ico bicura, kandi twakimenye ko baramubajije azona abantu ababanyi ibindi bahaciye. Igikuru ni kubanza kwisura ivyononekaye, kuko uko nukugomba guhisha no kunyegeza ivyabaye bonyene bakoze, sivyo wacu. Bavyita rero gushiraho ibintu nabi, mauvaise installation. Nta bintu vyavuye indani, kuko vyavuye mu cumba shahora sharara abana biwande siza bayiraramo. Icumba kigira kabiri cafashwe ni kimubona duhereranye arico nararamo. Ica gatatu ni gikurikira. Urumva yagiye irasha yisunga icumba ku kindi, naho abantu bisukurira bafatira dushe bogera mu bwogero. Nukuvuga ko yagenda irasha hagira hashikigwe ibaraza yo hanze inyuma uko mubibona, hagira hashe yo hirya, hagira hasheho naho abantu bateramira bimwe bita salon, hagira hashikigwe ntuze. Umva yagenda irasha yisunga aho mutacanwa aturuka. Murumva ne baturutse muri kontere, waturutse mu vyumva naho bamaze kwinjira, bamaze kumwinjiza ntiyerekanye ingorane aho zifatiye yuko ho bari ibintu byagiyeho bitari byo, kuko basanze byose vyacacuwe na kare nta muntu yashobora kwinjirayo, kuko hari umwotsi mwinshi n'umucanwa mwinshi, nta muntu yashobora kwinjirayo. Igihe haje ya makamyo kizimya moto niho bashoboye kwinjirayo bahejeje. Rero yaje mu nyuma. Ikindi kintu nibutse nabariwe n'uwo haba, Regidezo barayitelefonye ntiyaje. Mbega baba bari mu gihe tuzi yuko hariho abantu bararira. Igihe yaza iyo saha barayitubariye. Mugaye maze gushika habaye ivyo nyene baciye babona yuko ibara ryaguye, ntibatabaye rero mu gihe na kare bari bazi vyabaye. Inyuma y'imyaka 23
twaratunganije nabi gushika naho rica risha inyuma y'imyaka 23. Inyuma y'imyaka 23 urunganwe n'imyaka 23. Ni bimwe navuga yuko ari kufundikanya mu kirundi ciza no kudendekanya, kandi biranateye isoni yuko umuyobozi mukuru akoresha urwo rurimi rudafashe, yuko ari tunganywa nabi.